Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza. Ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu Yesu abahezagire kandi abaha umugisha. Yesu abagirire neza aho muhereye hose mpande zine z'isi. Muri kumwe Ndayizeye Albert nsanzwe ndabategurira ca kiganiro itegura Yesu araje, ikiganiro kikwibutsa ko Yesu Kristo azogaruka. Bakundwa umwami wacu Yesu, Imana ibahezagire aho muhereye hose kandi ibaha umugisha. Muri ca kiganiro itegura Yesu araje mushikirizwa Ndayizeye Albert. Uyu munsi hashize mu mutima wanjye ijambo riri byahise Yohana igice c'19 ku murongo w'indwi. Tunezerwe duhimbagwe tuyihe icubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni we ariteguye kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Umumarayika arambwira ati andika hahigwa batorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambara ati ayo majambo nay'ukuri. Imana ibahezagire, Imana ibaha umugisha. Yohana arerekwa ijuru, arerekwa ngo yumva ikivuga nk'ikintu gisama nk'ijwi gishengero rinini cane. Ngo tunezerwe tuyihe icubahiro, ubukwe bwa mwagazi w'intama burashitse, tunezerwe. Ngomba dusangire ijambo rivuga ngo ntugacike ubukwe bw'umwana w'Imana, ntugahombe ubukwe. Uzoburimwo ku bukwe bw'umwana w'Imana, uzoburimwo. Amen, uzoburimwo. Hariho bamwe bazojayo ari kumwe n'Umukiza, bamwe banezeranywe nawe. Uzobayo nzobayo, bama kumwe barinezererwa ibihe byose, bazokwama banezerwa. Uzobayo nzo. Ubu bivuga ngo bamwe bazobayo abandi ntibazobayo. Ntuzuhombe ku munsi w'ubugeni bw'umwami wacu Yesu, uzobemwo. Abamarayika bararirimba baravuga ngo hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'Imana. N'iri jambo ube mu batorewe kuba mu bukwe bw'umwana w'Imana, uzobemwo kuri uwo munsi w'ubukwe bw'umwana w'Imana Yesu Kristo. Aba ngo bazokwama banezerewe bambaye impuzu zera. Ubwo bukwe buzoba buryoshe. Uwo munsi hazoba defile, uwo munsi hazoba amashimwe, uwo munsi hazoba umunezero, uwo munsi hazoba intahe, uwo munsi w'urubanza. Uko rubanza ruzoba ruryoshe. Aha mw'isi turabona mariage, ingene abantu bitegura, ingene abantu bategura imanza. Mu minsi y'imanza bakazitegura, hageze bagata urubanza rwageze, ibyo ku rubanza bigategurwa. Imana dutabara.
urubanza rwageze byo ku rubanza bigategurwa, imodoka zigategurwa, rasi igategurwa, deparasema, amasare, ibinyobwa byose bigapangwa kugira ngo urubanza rube neza. Amen. No mu ijuru rero ni uko nyine urubanza rumaze imyaka n'imyaka rutegurwa. Yesu rero abamarayika bariko ngo hahirwa abatorewe urubanza rwa Yesu, hahirwa abatorewe. Abahamagawe ni benshi, abahamagawe ni benshi, ariko abatowe ni bake. Abatorewe bakajambo Imana iguhe kuzoba kuri uwo munsi urubanza uzoba urimwo, towe muri sale de reception y'Imana. Imana iguhe kuzoba muri sale de reception y'Imana. Ni ukuri Imana iguhe kuzogira ubu uzoronke kuba usangira muri reception y'Imana. Imana ibahezagire. Abageni bariko barezwa, umva icyo dukwiye gukora rero, bakundwa icyo dukwiye gukora rero kugira ngo tuzobe muri iyo sare y'Imana. Yesu aca umugani hajya muri Matayo aca umugani 20 12 na kangahe tugenda usoma ngo abatowe urubanza rugeze, umugani w'umugeni, ubukwe bw'umwana w'umwami. Abatowe hageze, umwe ngo amubwira mvugire ngo umutumwa yagira aterega urubanza rwageze, papa arantumye canke patro arantumye, urubanza rwageze. Umwe ngo ngiye kuraba inka zanje, ngiye kuraba imirima yanje, ngiye kuraba itongo ryanje, uramubwira antunge. Mana idutabare, Mana idutabare. Bari basanzwe bazi iyo randevu, ariko iyo migambi bacategura indi migambi, si ibya randevu y'ubukwe, kandi ubukwe bumara amasaha makeya, ariko ibyabo babimara amasaha menshi. Arantunga uwatumwaza ngo basi batanga kuzangazanga n'umutima uhuye, ubutumire baza gutora abandi, kuko urubanza rwabaye n'abahita bararumara kandi urubanza ruzi, kandi isaha iraryoha, ibintu biraryohe kuko ibiribwa biriho n'ibinyobwa biriho, urubanza ruraryoha. Imana dutabara. Ariko abafite invitation batazi, ntikibuza ko ijambo rivugwa, ntikibuza ko ibinyobwa binyobwa. Wowe uri kurazangazanga, ngomba nkubwire mu izina rya Yesu Kristo, naho ufise ubutumire bwo kuzoja mu ijuru, nta muntu adafise ubutumire bwo kuja mu ijuru. Ubutumire dufise n'ubu buvuga ngo mwihane, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Mwihane, Yesu araje, mwihane, Yesu aje gutora umugeni. Ubwo nibwo butumire dufise mu isi. Abapapa banyumva barawufise, abamama banyumva barawufise, abasore barawufise, abakenyezi barawufise, abatunzi barawufise, abakene barawufise, abagizwe hejuru, abize n'abatize barawufise. Imana ngo mwihane, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Mwihane kuko Yesu araje. Amen. Ubutumire turabugendana, ariko bamwe bariko barazangazanga mu butunzi, abandi bariko bazangazanga mu mafaranga, abandi bariko bazangazanga mu bagore, abandi bariko bazangazanga mu busambanyi, abandi bariko bazangazanga mu vyigwa, abandi bariko bazangazanga mu buzi, abandi bariko bazangazanga mu vyubahiro. Imana idutabare, Mana idutabare. Ngo sinubaho ngo nkijijwe, hari ibyo ijambo ry'Imana rimbuza, noca mbaho gute? Wiyubare, wirinde, ntuzuhombe ko reception y'Imana. Uwo munsi wa reception y'Imana izoba iriko iragira neza abayo, abitavye ubutumire. Ngo hahirwa abariko baritegura neza, abarivuga bati ntituzobona uwo munsi urageze, reception y'Imana irageze, ngo
turye tunezerwe tugire defile dutwenge. Imana ishimwe ngo bazama banezerewe baririmbira imbere y'Imana kuko izobagiriye neza. defile reception y'Imana izoba iryoshe, hazoba ibishinga ntahe, hazoba intahe, hazoba gutwenga, hazoba kuvugana na Yesu, hazoba kuraba Yesu, bizoba biryoshe twicanye na Yesu. Ntuzuhombe iyo reception y'Imana, ubwo bugeni bwo bukwe bw'umwami, ntuzubuhombe ngo hahirwa abatowe. Amen. Hahirwa abatorewe gutaha ubwo bukwe. Ntuzuhombe mugenzi, uyo munsi mwiza, uyo munsi uryoshe, uyo munsi umva umubabaro nawe, umva umubabaro nawe. Ngo bamwe bazoboroga, bazokomanga, bazorira, abariko baranka ubutumire bwa Yesu, abariko barakengera ijambo ry'Imana, abariko barakengera iby'ubukizwa, abariko barakengera ibyo kuva mu byaha, abariko barakengera ibyo gukorera Imana, abariko barita ibi by'Imana ko ibyo bakeha bwenge, abariko barafata umenga ntaco bimaze ibyo kuja mu ijuru, bazokwama barira baboroga. Ngo inyuma hazoba ibijora, abasambanyi, abikakisha, abo urupfu rwabo n'igihonomu. Imana idutabaye kuko bakengereye urubanza rw'umwana w'Imana, kuko bakengereye. Bakundwa n'iri jambo, ntuzuhombe urubanza rw'umwana w'Imana, ntuzuhombe reception yo mw'ijuru, ntuzuhombe uwo munsi reception y'imwijuru. Uzoba uri muri sare y'Imana. Imana iduhezagire. Uwo munsi w'inzamba, uwo munsi uzoba uteye ubwoba. Yesu Kristo amareka ngo harahirwa babayewe n'abakaryoherwa. Imana yoduhumura amaso, umuntu akabona reception ingene izoyimeze, Imana agahishurirwa n'Imana reception y'ijuru ingene abantu boca bakizwa neza. Abantu ngo bizoba bibere, abamarayika babibona ingene biriko bategurwa mw'ijuru, ngo hahirwa batorewe. Abahirwe si abafise amafaranga, si abanyacubahiro, si abaperezida, si abashikiranganji, si abadandaza, si abatwara ingabo mw'isi. Abahirwe n'abatorewe, abahirwe n'abatorewe kuzoba muri reception y'Imana mw'ijuru. Abahirwe naho babakenye, naho batize, naho batabafaranga, naho bari abanyarucari, bakaba batorewe kuzoba muri reception y'Imana. Abo n'abahirwe. Amen. Umuhirwe rero nuri karetswa, nuri karondera kwitegura neza, nuri uheka batagasemba kugira ngo azabe muri reception y'Imana mw'ijuru. Imana ibahezagire. Imana icyo ukwiye gukora kugira uzobemwo itandukanye n'icyaha, kugira uzobemwo itegure neza, kugira uzobemwo rondera kwambara impuzu z'ubukwe zitari kwamarabaga, ariyo maraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo niwo mwambaro uzodushikana mw'ijuru, niwo mwambaro tuzokwambara muri reception y'Imana mw'ijuru. Muri reception y'Imana mw'ijuru tuzokwambara amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire. Mwami Yesu urakoze kubw'ijambo ryawe, hezagira abantu bawe, hezagira ikigo cawe, urakoze icubahiro kibi cyawe mw'izina rya Yesu. Amen. ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza
ndayakunda ntahatanezera